Sans aucun doute, c'est un signal positif, c'est un pas en avant. nta nkeka ko ari ikintu ciza. Ni intambwe kubona iradiyo yari imaze imyaka ine ihagaritswe, irenganijwe, isubiye kwemererwa gukora. Nta kindi twokora atari ukubishima. Hashizwe mu ngiro ivyari vyashikirijwe n'umukuru w'igihugu yasubiye inkuru nziza. General Evariste Ndayishimiye yari yasavye ikigo kijejwe kugenzura uko ibimenyeshamakuru bikora, gutora umuti w'ingorane z'ibimenyeshamakuru vyafatiwe ibihano kubera injyane zadutse mu Burundi haraheze imyaka indwi. Vyarafashe umwanya kugira ivyo yavuze bije mu ngiro. Iradiyo Bonesha FM yari yaremerewe gukora. Ubu naho ni radiyo BBC, kandi turizera ko n'izindi zizokurikira. Haracari ingorane nyinshi mu vyerekeye uburenganzira bwo kumenyesha amakuru mu Burundi. Ariko kandi ntitworeka kunezerwa kuko ari intambwe ishimishije. Nibutse ngaha ko tuvuye kure cane, kuko uburenganzira bw'ibimenyeshamakuru n'ubw'abamenyeshamakuru bwarashitse habi mu Burundi kuva hadutse injyane. Ni vyiza ko BBC isubiye gukora, ariko nta wosya bwose, kuko aho nokwibutsa ko haheze umwaka urenga umukuru w'igihugu ateye akamo ko amaradiyo yafatiwe ibihano yotezurirwa. Ariko vyafashe umwanya munini, kandi gushika n'ubu si amaradiyo yose arasubira kwemererwa. Nokwibutsa kandi ko hakiri ibibazo vyinshi. Aha nokwibutsa ko hakiri abamenyeshamakuru bagikurikiranwa n'ubutungane, hakiriho kandi abamenyeshamakuru n'amaradiyo bikiri mu buhungiro, kuko umutekano wabo utoba wubahirijwe hamwe bosubira kuja gukorera mu Burundi. Haracariho ukuburagiza uburenganzira bwo gushikiriza ivyiyumviro vyatanguranye n'injyane zadutse mu mwaka w'ibihumbi 2015. Hariho iterabwoba rikorerwa amaradiyo, rimwe na rimwe n'iburabuzwa rikorwa n'urwaruka rw'umugambwe uri ku butegetsi. Ivyo vyose bikerekana ko hakiriho vyinshi vyo gukorwa n'abategetsi bo mu Burundi. Guha uburenganzira amaradiyo amwe amwe ni vyiza, ariko vyonyene ntibihagije uravye uko ibintu vyifashe mu vyerekeye uburenganzira bwo kumenyesha amakuru mu Burundi. N'est pas suffisant par rapport à la situation dans laquelle se trouve la liberté de la presse et la réalité du journalisme dans ce pays.